mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'aho umuntu wese aherereye. Kaze kuri Axia Vibes TV, iteleviziyo yanyu, iteka ryanyu, iteka ryanje, iteka ryacu. Uno munsi Axia Vibes TV yabatwaye ahandi hantu kugira ngo mwumve, mwige, kandi tuganire n'abantu benshi batandukanye. Ariko si ahantu kumbure benshi mumenyereye, ni ikibanza c'abantu bihebeye Imana, ni ikibanza abantu bigira ibitandukanye, bita muri Communauté SEGUIMI. Kazi wacu kaze Bernadette Bien. It's one more half year. Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Ukwemera kuvyara ubuzima, turasubiye kubashimira ko mubandanya mudukurikira umwanya wose, ibiganiro byose dushirako, kandi turazi yuko mudahengeshanya no kubisangiza n'abandi. Kuko twari twabibabwiye, twashitse batwakiriye, bari batwidondoye mu kutwakira, subira kugerageze gatoya, hanyuma duhise tubandanye n'ikiganiro. Murakoze cyane, n'ubu nyine mwavuga kaze muri SEGUIMI. Je nitwa Ndayishimiye Bernadette. Kumba ngaha muri Communauté SEGUIMI yo muri Rohero, mu bana w'abigeme kuba ngaha. Hari ibindi bana. Kugira ngo nyamukuru babifashije ibyo turabandanya tubiganira. Ego, ariko ndahimbawe kandi no kuba tubanza kuganya kuganira. Ego, murakoze cyane, kandi natwe turahimbawe ko namwatwakiye, kuko kenshi umuntu ashobora guca kuri wa muryango tubona tukabona kenshi bawugaye. Hari aho rero tutibaza yuko bishoboka yuko umuntu ashobora kwinjira kugira ngo yakire neza, hanyuma kandi ashobora kuronka n'ikiyago. Uno munsi turi dimanche, umunsi mukuru w'Imana mwiza. Twese. Hanyuma rero kandi n'umunsi mukuru w'Imana, kiretse ko wamara umunsi mukuru, ariko no munsi hariho akandi kantu kiyongera. Mbega ukatubwira? Yego cyane. Uyu munsi nkuko bivuze ni umunsi w'Imana, ariko novuga nti wabaye umunsi mukuru gatatu, kubera wari umunsi w'Imana nkuko wabivuze, wari umunsi uhambaye, umunsi tukuri kumwaza Imana, ariko kandi umunsi w'Imana ugira kane wo mu kiringo ca Pasika. Eklezia isanzwe yimbaza umunsi mukuru w'umwungere mwiza, hagaca hajako n'agasumizo kuko ari umunsi kandi bigize incuro 61 Eklezia ihimbaza umunsi mpuzamakungu wo gusabira gutorwa. Amatorwa mbere ubwo papa yarabitwibukije neza amatorwa yose. Urumva rero umunsi uhambaye cyane. Rega nyine tukiri ngaho tuvuze ngo umunsi mpuzamakungu wo gusabira itorwa, ariko kandi n'umunsi mukuru w'umwungere mwiza, bon pasteur. Mbega ugerageje kuzirikana ni iki wodusangiza gituma babishize hamwe? Jewe n'ukuri sinagiye gusoma ingene babifatanije kera Eklezia ikibitunganya, ariko numva byumvikana n'ingoga ntarinze kuja kure, kuko nzirikanye umwungere mwiza nkumva
umukama Yezu atwitwararika yitwararika ubusho bwiwe bwose tuvuze ubusho umuntu arakwa kubona ikigwi mugabo amenya n'intama mbere ndazireke umuntu umwe wese aramwitwararitse inzara yiwe inyota yiwe yo ku mutima n'iyo ku mubiri nca numva ntahuye n'ingoga ingene itorwa n'umuhamagaro bifatanye n'umwungere mwiza kuko ni ukuvuga ngo uwo muhamagaro awugira yitwararitse jewe ahamagaye akanyitwararika ngo andonse ibifasha kuba mweranda ariko kandi jewe akandaba muri ca gihugu ciwe cose agaca anampamagara kuko yitwararitse abo bana hari ico agira ndungikane kugira ngo ndabashikirize rero naciye numva vyoroshe kubifatanya ngira nti kumbe umuhamagaro wose uhagaze kuri urwo rukundo uwo mwitwarariko w'umwungere mwiza ashaka kugirira neza abahamagaye agashaka no kugirira neza abazobatuma. Murakoze cyane je numva umenga byose bikoranirije ngaho kandi nibaza yuko n'Imana ihamagara wikunda cyane kandi n'uwo ifise ku mutima kuko tijewe umuntu ushaka no kumubera umwungere mwavyumvise yuko no munsi dufise imisi mikuru gato rero no munsi hagira ibibakwe ryo kwakirwa muri Communauté SEGUIMI nibaza ko nahone ashaka kuhatubwira ijambo mbega Communauté SEGUIMI hari abayivuga ukundi bavuga ngo SEGUIMI hari n'abatazi ico bisigura navuga mu kirundi ngo SEGUIMI mbega uwo muryango nuyuhe ufise umuhamagaro uyuhe mbega hoho mwitaba uwo muhamagaro gute? Urakoze cyane n'ahari ibibazo byinshi byofata iyo turiko turabiganira n'abaje bashaka kuwinjiramwo tubiha igihe kinini ariko ubu reka duce ku mayange. Ubwa mbere iryo zina SEGUIMI ni ijambo rimwe ry'igitaliyano SEGUIMI nigurikira ko ijambo nirivuga nyene riva kwa Yezu Kristo aho yahamagara abatumwa n'ubu atankeka abandanya ahamagara abantu bose mbere umwe wese arafise ingene amubwira ngo mukurikire umukundiye wese uko agira ati ubishatse ukurikire. Ni ijambo rero ry'igitaliyano rivuga gutya ni igitaliyano kubera umuryango wavukiye mu Gitaliyano mu 1965 rero uti ni umuhamagaro w'uwuhe noca ngaruka hamwe twahera uti umwungere mwiza yitwararika ubusho bwiwe. Umuntu aravye kuva Yezu abaye ku isi ingene uko ibihe bigenda muri uko kwitwararika abantu biwe aguma kabura mutima mperanda nawe n'ubutatu bweranda nyene aguma kabura imihamagaro mishasha idahanaguye yambe yongereza ku yindi novuga nti muri uwo mwitwarariko nyene ukumara inyota abantu biwe. Rero ntarandiriye nogira nti muri ico gihe 1965 aravye inyota y'abantu bari mu Butaliyano hanyuma n'abandi bakahava bagashikirwa yarabonye ko hakwiye kuvuka uwo muhamagaro mushasha uwo muhamagaro w'abantu b'abakirisu baguma arabalayike baba mu buzima busanzwe bakaja novuga ngo kure y'ibikorwa abandi bantu bose basanzwe bakora ariko bumva ko bahamagariwe kuba umuco n'umunyu aho nyene mu bikorwa basanzwe bakora umuntu ati bwa bukirisu sindabwiyumvire gusa mu mwanya wo kuja gusenga mu mwanya wo kuja kwisengero mu mwanya w'amakoraniro yateguwe ariko ndabwiyumvire ingene notunganya neza bijya bikorwa bya misi yose hahandi kw'ishure hahandi muri banki hahandi kwa muganga hahandi mu gikoni no mu buzima bwa misi yose ndabingene bijya no bibamwo harimwo novuga nk'ica kirungo c'inkuru nziza
ego batangura rero gutyo bumva ko ari mwamye muvuga mu iteka ryanje, iteka ry'umurayika, iteka ry'uwabatijwe, yumva ko harimwo ibanga ridasanzwe ryo kurangura. Wavuze n'ikindi ukwemera guhinduka ubuzima, guhindura ubuzima, yaba atisimu naronka na rya jambo ry'Imana nja ndigishwa bice bituma ingene nkora bimwe nari nsanzwe nkora ndabikora ukundi, ndabikorana akanyamuneza, ndabikorana umwitwararika wo kunina Hazimana, ndabikorana urukundo rw'abavukanyi, ndabikorana ukwitanga, ndabikore ngo bijya nyene aba ari byo mberamo mweranga. Niwo muhamagaro w'abasegumini. Hanyuma hariho n'ikindi baciye batahura buhoro buhoro ko uko kubishira mu ngiro, ko wumva ari muri ubwo buzima bwa misi yose nyene, novuga ngo n'ingene umwe wese abishira mu ngiro bifise ingene bitandukana. Nico gituma hari n'ibisata bitandukanye. Hariho abihebera Imana bakaba mu mubano, baba basore baba bigeme, hariho abaza nk'urugo bubatse, hariho ni ukuvuga ngo mvuze nk'urugo umushinga ntari n'umupfasoni niwe bakazanana bakagirana indagano, wumva ko muri wa muhamagaro wa mbere wo kubaka Kristo hari uwundi muryango wo kwinjiramwo bakawubaka nawe ukabubaka muri wa muhamagaro. Hariho n'ikindi gisata cabo bidakunda ko bazanana nabo bubakanye, ariko bubatse hakaza umwe kumvo zumvikana, uwundi yamurekuye cyangwa yumva atari wo muhamagaro wiwe, cyangwa ntakiriho cyangwa ntari hafi, ibyo byose bigatuma haza umwe. Abo bose rero bagira indagano, bakagira umwanya wo kumenya umuryango, wo kwigishwa, wo kwitegura, bakagira indagano gushika n'aho bagira indagano burundu muri ibyo bisata. Hariho n'ikindi gisata rero cabo twita bakerabutumwa, bo bakagira indagano. Bakagira indagano, hari igihe biba ari uko batarabona neza uko bizogenda, mugabo hariho n'abahitamo kuvuga ati jewe ndabikunda, ndabyemeye, nzobigendera, umugabo numva bidakenewe ko mbanza kubiterera igikumu no kubigira ngo ndabiteko. Ego mbega waruka kumenga ntarufuse naragwibagiye canke n'ukuri aho hose ibyo byose urumva bihera kurwara. Aho urumva umuntu azorinda akaja kwihebera Imana aba yari nyene umusore canke inkumi, uwazoja kubaka byose bihera mu rwaruka. Mbere iyo bikunze bitangura n'indero y'abana, uburyo babandi bafite ikigororwa kikiri gito, iyo bishobotse abo tumenyanye kare dutangurana inyigisho n'indero. Kandi urumva nivyo mwakira imiryango, mukakira abavyeyi, hari aho biba vyiza bazanye n'ababo kugira ngo nabone mushobore kubarera. Murakoze cyane. Twumvise Seguimi, twumvise yuko ifise ibisata bitandukanye. Ikibazo gishakiza ni nshakindi ubwo kwihebera Imana si nka bya bindi uvuga ati yego ugiye kwihebera Imana ugiye gufungwa, bigacoca uko tukiri muri wa muhamagaro. Naco n'inyazo paraco tuganira hano havuga none hateba, kuko jewe nihebeye Imana hazi imyaka 30. No kuvuga ngo nararonse umwanya wo kumenya, kubikunda, mbere no kubona n'ibyo bimwe bihagarika umutima, ariko no kunezererwa ibanga sinahejeje ndazi ko nkiriko ndakura, mugabo ndumva noshingira intahe iryo teka n'ibanga n'akanyamuneza kenshi, kuko birampimbara cyane. Umuntu yo kwibaza ko kuja kwihebera Imana ari kuja kwiniga, gupfungwa, guheba. Ego nuba bivugira kure atazi ibyo ari byo. Ego ko jewe mpereye kuco nzi nibonye ko ubwa mbere
uko nabibayemo hama mu nyuma inyigisho n'inyandiko navuga ngo zirabishimikira zirabinyemeza zirabinyereka ko ariko biri nuko umuntu wese ahitamo icyo akunda kandi agahitamo aho akunzwe. Jewe mu kuja kwihera Imana nari muri kaminuza y'Uburundi, hanyuma nk'abandi bose umusore n'inkumi uri muri kaminuza ubu ngira ngo biragoye gatoyi kubera ngo nibyo kuronka akazi bitanguye kugora twebwe igihe cacu kenshi n'ukuri uhejeje warashobora kutaronka ico ushaka mugabo ntibabura bose urumva ko waciye iminsi. Rero uri kurava muri kaminuza waca wibaza uti mbega ncangira iki nca mbande nca intumbera he. Jewe rero ndi muri kaminuza ndiko ndiyumvira kazoza gakurikira narakundanye n'umusore nitegurira kubaka urugo nabona umenga nivyo bica bikurikira naho nkiri muto nkiri muri secondaire nari negeze kwiyumvira kwebera Imana abagenzi barampanura turangiza amashure hagati aho wamenga navyibagiye ariko ndi muri kaminuza ndi muri urwo rugendo n'uwo muvukanye uwo musore turiko turimbira kazoza. Ikintu cantangaje nuko haragera tugeze kuvugana bimwe by'urubanza isango mbega aho ryari byogenda gute umutima wacumva gaca nsimba umutima ngaca numva ibyo bintu bishoboye gushobora kubandanya kandi umuntu ndamukunda uwo mugambi ndawiyumvira mugahumva umutima urasinze n'ikintu kimubona ko eka n'ukuri. Hanyuma je ngaca ndamubarira jewe numva umutima usinze ikintu cyafashije cyane uko twamye tuyaga mukuru je numva umutima usinze sinzi ko ari uko hataragera sinzi ko ari uko atari wewe sinzi ko ari uko ntazuba nivyo bitatu niko vyazana bivuga uko nyene. Hanyuma biramba ko tukabireka hagahera igihe tukabisubira kwakundi nyene nagiye kubitahura rero ko mpejeje kaminuza nahejeje mu kwindwi hageze mu k'umunani niho nahura n'umuntu hari mu 1993 anyagira SEGUIMI amenyesheje SEGUIMI ntayumva akantu gatoyi karakantu k'akadekuya anyeretse nsoma arambwira ko yabiyagiye atatiri nkabona ndavyumva mpejeje kumva iyo SEGUIMI niyumvira kuyinjiramo nkiyumvira kwibera Imana nja numva umutima urarumvye